Intsinzi ya Donald Trump mu matora ya leta zunze ubumwe za Amerika yoba isigura iki kuri Afrika muri rusange? Ibi maze iminsi ndabiyaga n'abatari bake, kandi nibaza yuko nk'umunyafrika, nk'umuntu yitaho ibiba kw'isi, umuntu agomba kwibaza iki kibazo: mbega iyi ntsinzi isigura iki kuri Afrika? Rero nubwo hakiri kare, haracari kare kugira ngo umuntu agire ibintu bigaragara arabirako, ariko nta nkeka ko iyi ntsinzi ifise ingaruka nziza na mbi kuri Afrika muri rusange. Nagomba turabire hamwe ibisata bimwe bimwe nibaza yuko iyi ntsinzi izogirako ingaruka. Igisata ca mbere noherako ni igisata c'ubutunzi. Ibijanye n'ubutunzi muri Afrika, murazi yuko ubutunzi muri rusange kw'isi ni urufatangane rw'ibintu vyinshi: imigenderanire n'ibihugu n'ibindi, amasoko, kuyashikira no kutayashikira. Ivyo vyose biratuma habaho ingaruka nziza canke mbi ku vy'ubutunzi mu gihugu runaka. Kuri Afrika rero, muribuka yuko Trump agitwara ubwa mbere yari yarashizeho umugambi witwa Prosper Africa. Uwo wari umugambi ujejwe gushiraho ingamba zotuma ibijanye n'ubutunzi hagati n'urudandazwa hagati ya Afrika na leta zunze ubumwe za Amerika bitera imbere. Ibi muribuka yuko wari umugambi wa Trump, ariko rero abahinga n'ubu baravuga yuko Trump ubu, aho gushiraho ibi bintu vy'imigenderanire hagati ya Afrika na leta zunze ubumwe za Amerika bisa n'ibifise inzira bicamwo, ico nokwita process, ubu biboneka ko uravye ingene isi imeze n'ibintu vyinshi bihanze leta zunze ubumwe za Amerika, biboneka ko Amerika izohitamwo ico twita transactional approach. Transactional approach ni igihe mu bisanzwe ureka urudandazwa rukikora, ata bintu urinze kuza navyo gufashisha abantu kugira ngo ibintu bigende neza. Ibi navyo turazi yuko ahanini biteza imbere ibihugu biteye imbere, biteza imbere ibihugu bikomeye mu vy'ubutunzi, bigacinyiza ibihugu bikenye. Ni ukuvuga rero yuko ico ni kimwe mu vyo Amerika ishobora kuzokoresha ahanini kugira ngo kumbure inashire igitugu kinini ku kubuza Ubushinwa yuko bubandanya butwara isoko yo muri Afrika. Ikigo c'ubutunzi co muri Kenya bita American Chamber of Commerce carabivuze ko ibintu vyinshi ku bijanye n'iyi approach bibaza yuko Trump ashobora kuzoshira imbere, ariyo twita transactional approach. Ni ukuvuga rero yuko Afrika ikwiye kwitunganya ku buryo iba ishobora kuguma ironka amasoko akwiye kw'isi, harimwo no muri Etats-Unis, no mu gihe ata nzira zirashe zitegura kuyifasha mu gutunganya ivyo vy'ubutunzi zoba ziriho. Ni ukuvuga an open, brutal, competitive market, Afrika nayo ikajamwo gutyo nyene. Ikindi naco nibaza yuko naco nyene kizogirwako ingaruka ni ibijanye n'imigenderanire mu vy'umutekano. Murazi yuko mu vy'ukuri Trump akiri perezida
yarashimikira cane ku bintu vyo kurwanya terorisme, kandi iyi migenderanire ya Afrika ahanini yari ihagaze kuri ivyo, imigenderanire ya gisirikare. Nta nkeka kandi ntivyotangaza ko hazobaho abandi basirikare benshi b'abanyamerika ku butaka bwa Afrika. Ni ukuvuga iyo cooperation militaire izobandanya iduga, kumbure kurusha uko vyari kuri kuba demokrate. Kandi ikindi naco nuko nibaza yuko hazoba hariho ahanini ubushake bwo kugira ingamba zo kurwanya abateroriste cane kurusha uko vyari ubu. Ni ukuvuga yuko cooperation mu vya sécurité, umutekano hamwe no kurwanya abateroriste, ivyo nibaza yuko bishobora kuzobandanya bikabandanya mbere no ku rugero rwo hejuru. Ikindi naco, iyindi secteur nibaza isanzwe iriho y'imigenderanire hagati ya Afrika na Amerika ni mu bijanye na demokrasi n'agateka ka zina muntu. Murazi yuko ahanini Trump agitwara ibi vyagiye ku rugero rwo hasi cane, kandi ibi n'abahinga barabona yuko bishobora kutazohinduka, ahubwo bishobora kuzomanuka kurusha. Ni ukuvuga Trump atwara ntiyitaho ngo bijanye na demokrasi n'agateka ka zina muntu muri Afrika bimeze gute. Ntiyaraba ngo uwu yaje ku butegetsi kubera yagize kudeta canke ngo ariko aracinyiza agateka ka zina muntu. Muri make n'umuntu yaraba inyungu za Amerika gusa, ibindi yarabireka iyo bitageramira Amerika. Si ikintu ciza, ni ikintu kizogira ingaruka mbi kuri Afrika, cane cane mu bihugu bifise abategetsi batwaza igikenye. Bashobora kuvyitwaza kugira ngo babandanye batwaza igikenye, cane cane ko Trump wewe azoba ariko arondera inyungu gusa za Amerika, ivyo twita alliance stratégique. Ni ukuvuga jewe nzamwo gusa iyo mbonamwo inyungu ndiko ndabona, sinkeneye ivyo kwigisha intwaro rusangi n'agateka ka zina muntu kw'isi. Iki rero ni ikibazo gikomeye cane, nibaza yuko abanyafrika bohagabira, kuko hashobora kubaho amakudeta menshi muri iki gihe ca Trump. Hashobora kubaho abadictateur benshi batwaza umukazo, hanyuma ugasanga n'ivy'agateka ka zina muntu ntikubahirijwe nk'uko bikwiye muri Afrika, kubera gusa ubutegetsi bwoba buhindutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ico ni ikintu naco nyene co kugabirako. Ikindi naco ni ibijanye no gufashanya mu bijanye ahanini n'imfashanyo, hamwe cane cane n'imfashanyo ziraba ivy'amagara y'abantu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imwe mu bihugu bifasha cane imigambi y'amagara y'abantu muri Afrika. Kandi ibi murazi nk'umugambi w'umukuru w'igihugu aba atwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wo mu congereza bita President's Emergency Plan for AIDS. Ni ukuvuga umugambi w'umukuru w'igihugu uraba ivy'imfashanyo. Ni ukuvuga yuko uwo mugambi ushobora kutazoronka amahera ukeneye, cane cane kubera Trump atari priorite yiwe azogira. Ibi rero uravye abahinga muri iyo domaine baravuga cane yuko bishobora kuzogira ingaruka kuri Afrika. Indi ngaruka nayo nyene itari nto, ni iri mu bijanye na diplomasi, donc ico nokwita diplomatic engagement. Ni ukuvuga imigenderanire hagati ya Afrika na Amerika mu vya diplomasi. Ubwa mbere ho murazi yuko Trump Afrika atayigize priorite ubwa mbere igihe yatwara, mu
myaka 4 yatwaye, si igihugu yagendeye, si umugabane yagendeye, navyo abantu b'abahinga mu vya diplomasi baravuze yuko iki ari ikimenyetso c'uko atari ahantu yabona nka priorite mu gihe yatwara. Hamwe vyogenda gutya no muri iki gihe aje gutwara vyoba bibi gusumba, kuko muri kino gihe imigenderanire mu vya diplomasi irakenewe cane na Afrika, mu gihe turi mw'isi itagifise umuntu umwe gusa ari wavuga rikijana. Murabona ko hariho izindi bloc zituma utovuga yuko Amerika y'ubu ikimeze nka Amerika yo mu myaka 15 20 iheze. Ni ukuvuga rero yuko bishobora gutuma Afrika yiyumvira guhindura ingene ikina diplomasi kw'isi kubera inyifato y'utwara Amerika ubu. Ivyo navyo rero n'ibintu nibaza yuko dukwiye gukurikirana tukaraba iyo bizoja. Hari umuhinga umwe nkunda gukurikirana n'umwarimu muri kaminuza ya Johannesburg muri Afrika y'Epfo mu bijanye na diplomasi na leadership. Niwe yavuze ati Trump wins could be very negative for Africa and America, especially in the event Trump is not prioritizing Africa, where we know that America is not anymore the only superpower that can make things or break things. So ni ukuvuga yuko ari ngombwa yuko habaho ubwo kubona yuko dukeneraniye, ariko biragoye kumenya nimba Trump azobifata gutyo. Muri make rero ivyo ni bimwe namwe mu madomene mbona ashobora kuzogiramwo ingaruka kubera gusa uku gutsinda kwa Trump mu matora. Ni ukuvuga hariho ingaruka nziza, hariho na mbi. Ahanini Afrika igomba gukura ikamenya yuko iyo ubwayo ariyo yicira inzira y'iyo igomba kuja, ntiyame irindira akimuhana, ntiyame yumva yuko hariho abantu bagomba kuyifasha kugira ishike aho igomba gushika. Muri ino si ni nko mw'ishamba, igikoko kiruta ikindi kirakirya, akaruta kandi karakamira, niko baca umugani. Ariko ahanini abanyafrika dukwiye kwiga ivyo abanyaziya bize, kwibako no kugerageza kwipozisiona kugira ngo inyungu za regio urimwo zigume zihagarariwe, naho ubutegetsi mu bihugu vya rutura bwoza burahinduka ntihagire ingaruka nini bikugirako. Nibaza yuko uyu ari uwo mwanya mwiza ku banyafrika wo gusubira kwiyumvira ingene ubutunzi bwabo, ivya politike, ivy'agateka ka zina muntu n'ibindi vyoba ku buryo tutarinda kurindira kimuhana kugira ngo tubishire ku murongo. Murakoze.